ndavuga ko naramaze kubyumva benshi babimbwira bamwe mu ba fans biwe bambwira ko Nese yagwaye bati none ibyo byagenze gute bon amacana amananje wati kandabe gusa nanje nubwo nagize akagorane ngira narabizi ko naho nibisanga ariko gusa ako navuga ko nabirabiye nyine ahandi nyine ndabiraba bya kwando fatira sibaye mu journaliste nawe wagafashe nawe wari watko ndabaye mu journaliste yakasha gufashanya ni vyiza ndabizi bro ndabizi ariko jazz ko ntari mu journaliste ntaco tubandanya nawe uri muri entertainment ariko turabizi ndabizi bro birazwi ama bon ikindi kintu novuga koraje akiganira ngeze kubona kivuga ngo nigeze kubona Nese ngo ari mu bitaro ngo yagwaye ariko nabyumvise neza ariko sinataho kiwe neza none byari bikino uko je bikaranga oya sindagwa microphone nivyo kuvugira kuri kamera nekene kintu yabwiye ko aragura ibya 12000 po nico kintu nankera kugora ikiganiro na EL9 EL9 je nakubwiza ukuri abashize cameraman namutubye yashize nga cameraman zooming ubona nga ubona biri babiyejeje kubesha EL9 sizosubira gukora ndakubwiye kwanza sindakutwara kwa Nice urangara tu oya ndabihevye sindakutwara kwa Nice sivyo neza. Okay bakunzi ba INYISHU media hano kandi kuze John muvyara wanyu ndabaramukije ivanye naho muri umeze bien umeze fresh no musikandi nagarutse umunsi mwiza kandi turi kumwe n'umuntu mwiza turi kumwe mu kibanza ciza ngango mabako hateye igomwe turameze bien turanezerewe sana rero ndiri kumwe na EL9 baby urabona niwe nagarukanye imbere ya kamera igiye kirekire tutamubona ntuzije yararimwo naje kandi murazi ko ntari mperutse gukora nabimerutse gukorana ubu unyarinsi gahinde umuntu wo mu biro ba bro kuva mvuye hari yakuruhuka bari bambujije kwanza sinkora ibiganiro kubera ntari bari bankuyeyo stress zitarahera bantera n'izindi stress zo kunturaho ntashaka cyo gituma nari nahagaritse kwanza gukora ibiganiro nani waradumaze kubona ko atabiganiro ndiko ndakora wapi kweli kandi nturangira ya intro yawe bandamukirize kwanza gira ya intro ndaguye mic kwanza Yeah, hello my people, it's your boy EL9 baby, the gangster rapper, aka the romantic boy, aka the king of trap, aka Mr. Rolex. Okay. Bakunzi ba INYISHU media ya EL9 baby mwamubona niwe turi kumwe mu bwami bwa INYISHU media hano onya ni hanze ya bio murabizi muramenyereye amashugwe yacu murayazi niho turi rero twaje EL9 yaje atwitura afise ikibazo kuri uno munsi rero twamwakiriye mu bwami bwa INYISHU media karibu kandi EL9 fresh story yeah so abakunzi ba INYISHU media murabizi gende munyarusaku nico gituma urusaku yo rusanze aho ndi rero na Jesse ndaruregereza EL9 tubwire niki cyakuza tabivuze ndabivuga utabivuze ndabivuga anje ofisi rundi rusaku ogwa oya ofisi rundi rusaku oya tuvuga ibituraba okay nawaruza nanje daruzana so bakunze INYISHU media uno munsi EL9 baby yazindutse ngaha kuri INYISHU media mu bwami bwacu murabona yuko dusanzwe turi mu kazi rero gusa nabonye angwa ko muri biro aho nicariye ndi ku mashini ndiko ndakora ibikorwa bindaba cyasanga ndambona EL9 aranguye ko ngo arankeneye kandi asirusha ko ashaka kunshikanira atari umugenda ruvuga mesheza ataruvuze ngaho imbere akabera ndaruvuga ndaruvuga none hama Jeffrey mvuga urusaku rwakuza ndaruvuga none ruvuga none gusa nta rusaku ufise okay EL9 neka ndabivuge yazambwira ko akeneye Nice akeneye kubona Nice kugeza kuri no mwanya ndabesha wapi ndabesha urumva bo EL9 ugugeze no mwanya Nice aragwaye ndakubwire kwanza ico kintu nyimba atacu baruzi bon je ndabizi koza je ndabizi bon je ndabizi
so bon nuko naramaze kubyumva benshi babimbwira bamwe mu ba fans biwe bambwira ko Nese yagwaye bati none ibyo byagenze gute bon amacana bon amananje wati kandabe gusa nanje nubwo nagize akagorane ngira narabizi ko naho n'ibisanga ariko gusa ako navuga ko nabirabiye nyine ahandi nyine ndabiraba bya kwando fatira sibaye mu journaliste nawe wagafashe nawe wari waje ko ndabaye mu journaliste yakasha gufashanya ni vyiza ndabizi bro ndabizi ariko jazz ko ntari mu journaliste ntaco tubandanya nawe uri muri entertainment ariko turabizi ndabizi bro birazwi ama bon ikindi kintu novuga courage akiganira ngeze kubona kivuga ngo nigeze kubona Nese ngo ari mu bitaro ngo yagwaye ariko nabyumvise neza ariko sinataho kiwe neza none byari biki none si ukugwara gusa Nese ararembye ahubwo gusa ubu unyari muhira Nese ubu ari muhira yaravuye mu bitaro twaragerageje kurondera uburyo Nese bon yari yaronse uburyo bukeya natwe twaragerageje kurondera aho jewe uranziye naye jewe sinita mu bitandaba kenshi ariko Nese kayararimwo yarankoze ko kuburyo na jewe ngira ico koze rero kugeza kuri no mwanya Nese yahora mu bitaro yararembye yari yagize isanganya yagiye gukora ibiganiro yari yagize accident yari yahuye n'ibintu nyene twavuga vy'amasetani acagwa igihumure ayisanga ari kwa muganga kugeza kuri no mwanya Nese rero ntaragaruka no ku kazi urumva kugeza kuri no mwanya Nese ntaragaruka ku kazi rero ndatangajwe n'ingene wowe uje ngukeneye kubona Nese ibitabarika kwera ni byambye yahuye n'amashitani yahuye n'ibintu by'amadayimoni man yari yagiye gukora ikiganiro basanganye ibintu bamwanzikiye ngo nawe uzopfejo ibintu nk'ivyo onya urumva directeur technique uramuzi be wa mu cameraman tugunda kugendana niwe directeur technique ubunya ni warabi ibintu nyene by'ivyuma ku kazi niwe basanze muri biro naje nagiye ku kazi nagiye gukora hanze urumva urazi ko twebwe donc buri make wagiye kuri terre nagiye kuri terre rero nawe basanze rero directeur technique ari we hadi nibo bagiye kumutora no mu cameraman wiwe bobo urumva ko ari ingorane none EL9 we ko waje ubaza Nese ushaka kuja kumuraba none muri make ndabuze kumvuga ndabuze kumvuga ariko basi nakunda kugenda ubunyene nkamara ko nimeze bon birashoboka gusa urabona ko nawe warunsanze hari ivyo ndiko ndakora sinzi ko cukubitira muhira hamuco ntora ngaha kuri biro kubera ko uyu mwanya hari ivyo ndiko ndakora hari ibintu ndiko ndakora ku mashini ntegezwa kugenda ndangije okay ndavyumva ariko bon ariko mwanya just show sinkonta ja muhira gusa danje ko ari akazi nangiyemo kandabe simbere gato ku kazi amandaye je ndace ngaruka je nta kibazo ngira ngo uza gusanga narangije none EL9 we waruvuze ko ufite urundi rusaku rw'iwanje nubwo nuko nagufasha uko je bikaranga oya sindagwa microphone nivyo kuvugira kuri kamera nekene kintu yabwiye ko aragura ibya 12000 po nico kintu nankera kugora ikiganiro na EL9 je nakubwiza ukuri abashize cameraman namutubye yashize nga cameraman zooming ubona nga ubona biri babiyejeje kubesha EL9 sizosubira gukora ndakubwiye kwanza sindakutwara kwa Nese urangara tu oya ndabihevye sindakutwara kwa Nese sivyo neze zakuvugira imbere ya kamera oya none basanze ndiko ndabijya tuza kubivugira imbere ya kamera EL9 sinakuvumbuye ntaco jewe yone ivyo ubwize ntubigiriye umwana nibaza ko bigiriye umwana jewe wewe rero ndakora ikirenzi nyimba wibaza ko bigiriye umwana wewe nzobigikora ikirenzi
Usiza oya beni utafuta hii image. Hii image utaifuta. Beni nuisi prime. Utakata inani. Atushirako. Nabo nitubishobora kati Ezani yavumbuye kuzan John akagira ikarango. Na wibaza ko ndiko ndakunezerewe kandi kumubisubiramo ngo ariko agira ikarango. Okay. EL9 urazi ko je n'umuntu akuze n'ubwanwa nyene kuramvugira ibya kamera nari ibikarango jewe. Isa ko dizibura. Ubwo ngo rusako sawa reka nanjye ndakuzana. Ndabivuge vyose. Uri kuri yorobeka. Wewe ngaha waje kurondera nice. Tufate kwa rumo ex wawe. Briera wamusize. Briera. Wewe nubivuze reka nanjye mvuge Briera. Briera ni wanyu none. Cyangwa mushaka. Oya apana byo kumushaka. Numindukize Briera wamusize. Briera ugarutse kwisemba nice kubera Briera ya kwanza. Ubwo rusako nagone nanjye ndarufise. Urarufise. Ndashaka. Ushize ahagaragara ndatinya. Do amakuru basi ku bya Briera. Ku bya Briera navyo nzi. Reka ubu escrow nayo. Reka ubu escrow gute navyo nzi. Waraturiye Yiva kubera Briera. Naturiye Yiva none yarahiya arazigira. Naye gusa ntuzosubire kuvuga ivyo bintu imbere ya kamera basi. Nagerageje kukwihora biranse ntaco. Ntuzosubire kuvuga ko nari ibikarango basi. Naje nitwe dubumesha. Oya je ntabikarango njya basi mbabwira abakunzi banyishumeza ko ari kwambeshera atakarango nari. Ndakwe. Naye tubaze. Oya nabwiye basi ko atabikarango nari. Cameraman yakora ibona. Cameraman. Nyabiri ubona. Awaja. Ayibona. Umviriza EL9. Tuzi ico kiganiro. Kata kamera. Tuzi EL9 kandi nzosubire gukora ivyo bintu. Kandi ngiye kwitwengesha ibintu ndosubire gukora ivyo bintu. Sinkunda ivyo bintu n'ukuri. Jewe umugabo nkanze ibikarango jewe. Umugabo agasuzuguro. Wewe n'uri agasuzuguro uza kuvuga ivyo vuga.